bakunzi ba Ghost TV mwaramutse namwiriwe bivanye naho mudukurikirana muherereye kaze mu kiganiro Teen Time nkuko mubibona turi kumwe n'umwana ahaza kutuyagira ingene sije ni ingene umwana ashaka kubana n'umuvyeyi atari umuvyeyi w'amaraso umuvyeyi wiwe vya vrai bimwe bita mukazi ego reka tumuhe umwanya atwipresente atugire ingene yitwa karibu bakunzi ba Argos TV ndabaramukije mwese kuzina ryanje yitwa Ishimwe Joshua. Ishimwe Joshua uba hehe? Jewe mba kuri seti mu Cibitoki numéro 3. Joshua ubana nande? Jewe mu bisanzwe je mbana papa wanje kandi papa wanje na mama wanje ntivyashoboye ko bagumana umwanya muremure ko vyarashitse barahukana ariko papa wanje yarazanye undi mugore w'ubujemba na papa wanje n'undi mugore. Joshua aratubwiye ko mama wawe ko mubana na papa wawe ariko mubana n'undi mu mama atari mama wawe vya vrai. Urashobora kutubwira urafite n'abandi bavukanye ariko yego mubanye neza harimo ko wambwiye ko ubana n'undi mama sivyo donc hari abandi bana muvukana ariko mudasangiye mama? Yego hari abo tuvukana tudasangiye mama n'abandi tuvukana dusangiye mama. None kubw'ivyo ko wambwiye hari abandi bana muvukana ariko mudasangiye mama na papa sivyo ngira mubanye neza nta byo gushwana kenshi usanga hariho ibindi bintu mengo sinzi ngene meze tubwire mbega mubanye neza nk'abana bavukana by'ukuri? Ego mu by'ukuri je n'abatoyi banje cyangwa bakuru banje turabanye neza kuko barankunda bakanyubaha nkuko nanje bakuru banje ndabakunda kandi nkabubaha ico umwe abuze agira n'uwundi. Umva mwe muri abana beza ntimwigeze birashika ariko mugashwana nk'abajya abana bavukana nyene bisanzwe ariko murumvikana nk'abana bavukana? Ego bishitse nk'ubu tugashwana haba hariyo nka mukuru aca twegeranya akaduhanura tukicara hamwe tugasubirana tugasubiza hamwe ego nka mukuru wanyu nyene. Ego Joshua tubwiye ingene nubwo mubana n'abandi bana ariko mutavukana muguma muvyitwaramo neza murakundana rwa rukundo nyene. Ego Joshua none ko atubwiye kubona n'uwundi mu mama atari mama wawe siko tubwire mbega uravyishimiye impanuro aguha uramugamburukira mu vyo akubwira mbega aragufata neza nk'abandi bana bimeze gute? Ego mu bisanzwe arankunda kandi anshyiramo mu kibanza cy'abana biwe kuko beranashika akantuma nkamugamburikira kuko nawe nyine avuga ati nde sinzu uzonderera kuko avuga ati ubu ninamufata nabi hari igihe nawe nyine mama we yonderera biste nk'ubu ugasanga nanjye namufashe nabi nawe akamfatira abana nabi ni ibintu bizoba biri grave urumva acamfata neza urukundo rwinshi. Yego nakubajije uramugamburukira impanuro aguha mbere eske agutumye ahana urabikora neza ukamufata nyene nk'umuvyeyi ukavuga ati nubwo atari mama reka ndamwubahirize sivyo? Ego kuko iyo antumye ahantu ndamugamburukira kandi mu kibanza ca mama wanje yarakigiyemo sana. Okay uratubwiye ingene mama wawe nubwo atari mama wawe umwita kame mama wawe sivyo? Uratubwiye ingene mugamburukira muri byose impanuro araguha nk'abandi bana nawe ukabitahura neza utarinze kwiyumvira ko atari mama wawe vya vrai siko? Mbega Joshua ndakubaze biramaze gushika nubwo ari mama wawe nyene yakubereye umuvyeyi biramaze gushika akagukarira ukumva nyene ati jewe vraiment ukuntu ambwiye binteye kwiyumvira byinshi binteye kwiyumvira ko atari mama wanje vya vrai siko? Binteye kwiyumvira umva ukumva nyene bya bindi bita bamukase sinzi ko maze kuvyumva amaze kuvyumva. Ego ukumva umengo yagukumiriye yakubwiye nabi biramaze gushika?
ego biramaze gushika hari igihe vyahora bishika akankubita akantuka nkumva yuko umengo arankuye mu bana biwe avuga ati aha yaba ari mama wanje ibi vyose nje kuba bimeze gutya ariko kumbe bijya ariko arankubitira ariko arambwira vyose ni kugira ankosore hari igihe bihora bishika nko ugasanga nasivye nko kw'ishure cyangwa ugasanga sinafashe nk'amanota ugasanga ariko arankubita avuga ati kubera kutagize ibi kubera utagiye kw'ishure cyangwa kubera kutafashe amanote hama ngasanga kweri ivya bindi ariko arambwira iyo hageze nk'igihe cyo gutanga umwimbu igihe cya proclamation ugasanga namenye kuko vyo bindi barambwira nacinja kubikwirikiza ugasanga rero namenye umva wewe ariko aragushwanira hari igihe wiyumva umengo yagutaye umengo si mama wawe vya vrai ariko arakubwira ivyo onye ariko ugenda kuyibona hageze ca kintu yakubwira kigiye kuza kandi kugaragara par exemple nk'ico mugiye co kw'ishure birashika nyene akagushwanira ngo ntiwakoze amadeyade uriko urasamara usanga nyene washavuye ukiyumvira ko ariko akubwira ivyo onye kubera atari mama wawe vya vrai ariko munyu mukaca ubona umwimbu usa neza mw'ishure umva rero ntaba kwanga ego ubusanzwe ntabanyanka abashaka kwanjenera imbere nk'abandi kugira tuzofashanye mu miryango nk'abavukana kandi yo kumenya nzoba yatureze neza ego urumva mama abikora neza ntiyigera azana kakantu aba ariko arashaka kugushira hamwe n'abandi kugira utere imbere ego abashaka kudushira hamwe kugira twumvane ko turabavukanye nubwo tuba tudasangiye abavyeyi bose ariko twumve ko turabavukanye nane Joshua nka wewe uri umuhungu ufite imyaka ingahe mbere imyaka 15 kameme urakuze uhora ubona nyene ivyo mu mama ahora gukorera ko nubwo bishika akagukorera hanaha ataba ari urwanko siko aba ari urukundo ego nk'abantu bariko baradutwumviriza bariko bararaba kino kiganiro abenshi bakunze kuvuga ngo iyo umwana abana n'uwundi muvyeyi atari mama wiwe harimo vyandi vya mukase akamufata nabi akamutraumatiza akumva babaye tubwire nka wewe nyene nk'ivyo hejeje kutuganira ubabwire ingene bimeze ubahanure abantu bahora bibaza ko abana babana na mukase bataba babayeho neza baba bafise agahinda bataba babaye nkuko baba bafise hari ahantu nyene bashika kumengo ntibari kumwe n'abavyeyi ba benshi baravyibaza urabizi ariko wowe uje kutuyagira ingene nubwo bishika akagukarira hamwe warabonye ko ari impanuro kandi ari ugushaka utera imbere gira rero abandi baba bibaza ivyo onye kuri ico kibazo mujeje kumbaza navuga ko biba bivana kungene uwo mwana aba yitwara cyangwa kungene uwo muvyeyi aba ameze hariho nk'abantu usanga baba bafise nk'ingeso mbi ugasanga uwo muvyeyi nawe ibintu nk'ivyo vy'ingeso mbi abatavyo ashaka agashaka yo kugerageza kubimukuramwo umwana agatangwa kwibaza ko amufashe nabi akatangwa kwibaza ati yaba ari mama wanje ibi vyose nje ariko bimeze gutyo ariko aramutegura neza kugira azogere kazoza keza cyangwa ugasanga rero nk'abandi ba mama ugasanga abashaka kumujya guso umwana umutima ngo kubera ngo aba atari uwiwe kiko ari umwana w'umugabo ugasanga aguma mukumira ahari hose ugasanga ico akoze cyose aguma ashaka kumwereka ko atari ico umva rero wowe babwiye ko saba mama bose bameze kurya anye hari aho usanga umumama nyene abitwaye mu ishavu hariho n'igihe usanga ari umwana agorana siko kubw'ivyo wewe nka wowe babwiye ko bimeze neza wewe iwawe bimeze neza mama ufata neza nubwo atari mama wawe vya vrai siko ntugera wiyumvira ngo uyu si mama watubwiye ko hari igihe bishika ariko ukabona umwimbu umeze neza ego abakunzi ba Ghost TV umwana yatubwiye ingene bimeze akenshi kujya kuntu muramwibaza akenshi iyo umwana abana na mukase ko atababayeho neza cyati biba bivuye ku mwana canke ugasanga hariho umuvyeyi atariko arabibona neza kuba abanye n'uwundi mwana wundi mugore bikamugora ingene amurera yego
hariho benshi bibaza ngo azotwara itunga rinini bigaca bisaba kumufata nabi ugasanga benshi abana biyomoye ariko kubw'ivyo uyu mwana yatuyagiye neza quand ko hariho abavyeyi babikora neza nubwo atari abavyeyi biwe vya vrai baramurera neza bakamuhanura birashika agatakara gatoyi ariko akabona mu nyuma ko kirya ari karamuhanurira ko ari ciza eka tumushimire cyane tunamutumirira kandi azogaruke ngaho muri Agostive turagushimiye cyane Joshua murakoze cyane karibu kandi muri Agostive bakunzi ba Agostive murakoze kubana natwe naho ubutaha